ngo bashaka ngo abana ngo 3,000 ngo ko ngo shake batayo ngizo birimwo ngo abana ngo 500. Iyo batayivugwa si y'abasirikare ahubwo igizwe n'abanyeshure bo mu ntara ya Makamba bamaze igihe baburabuzwa mu vyigwa vyabo batwarwa ku nguvu kwiga gutambuka gisoda nk'uko bavyivugira ibikorwa bishigikiwe n'abarongoye indero nk'uko uyu muvyeyi wo muri komine Nyanzarake yaganiriye na RPA avyigana. Byarabaye aho byagirishijwe n'umuyobozi w'indero mw'ikomine yari yatoranuye abana biga muri segondere hanyuma hacasohoka itegeko rihimiriza abayobozi kurungika abana. Jewe cantangaje nuko naciye mbonamwo n'abana bato bato muri primaire bahise batubwira ko badasubira kw'ishuri, bababwiye ko baja kuri tere kandi atanumwe asiba, ko uwusiba aja mu gihano. No muri komine Makamba ibintu niko vyifashe. Ubu abavyeyi bakaba batewe impungenge n'inyifata abana babo batanguye kugaragaza kuvaho batanguriye kwitabira bene ivyo bikorwa. Nibara abana bose ubwiye wese yambara imipira bagaca batubwira ngo turarwaye. Hariho n'abana bahora barwanira imuhira ngo jewe bari barakora ubundi wenda gutwara undi wenda gutwara. Ubu rero n'akajagari mu mihana iwacu turasavye bagerageze ko bashoboye bifatafate abana bacu bareke kuja muri ivyo bintu. Muri kino gihe abavyeyi muri rusangi yaba abo muri komine Nyanzarake yaba abo muri komine Makamba basaba bashimitse ko abo bana babo boreka gukwegerwa mu vyo batazi n'abavyeyi babo batagishijwe inama. Banasaba ko ivyo bikorwa bihagarara mu maguru masha kuko biriko bitesha umwanya vyongera binasamaza abana babo.